Bakunzi ba radio Nderagakura ndabahaye mwaramutse ndabana ikaze mu makuru ya mbere avugwa muri iki gitondo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abongere Katolika bo mu karere ka Afrika yo hagati ngo boterera mu bijanye no kugarukana mu mahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Byo ni bimwe mu byo abo bongere baganiriye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mubonano yabahaye. Kuri wa kane niho hasozegwa ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyuma y'ishure shingiro. Muri aya makuru turabayagira uko byari bimeze mu ntara za Gitega, Ngozi na Rumonge. Kaminuza y'u Burundi yaratanguje kuri wa kane umugambi w'imyaka 5 wo gufasha mu gushigikira ibikorwa bya kaminuza ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'Ububirigi. Tuza gukurikira umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Irabona muri aya makuru aya n'ayandi mu kanya gato. Kuri mikro muri kumwe na David Rakoze utuma amajwi bashikira akaba ari Charles Bigirimana nkaba nongeye kubaha ikaze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano kuri uyu wa kane umugwi w'abasenyeri Katolika baserukiye ishirahamwe ry'inama z'abasenyeri bo mu karere ka Afrika yo hagati kagizwe n'ibihugu by'u Burundi, u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nkuko byamenyeshejwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Girene Gatoni mu byo baganiriye ngo harimo ukuntu abo bungere ba Katolika boterera mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ejeje kwakira umugwi w'abungere bawurikiye mu nama nkuru y'abungere ba Ecclesia Katolika muri Afrika yo hagati bavuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Rwanda be n'igihugu c'u Burundi, aho bari bamaze iminsi 3 bari mu nama hano i Bujumbura. Bari baje shikiriza nyiricubahiro mu gihugu c'u Burundi icifuzo cabo co gushigikira no guterera mu bikorwa vy'amareta mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, aho mbere baboneyeho akaryo ko kubaza nyiricubahiro mu gihugu c'u Burundi akaba ari nawe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko uko ibikorwa vyo kugarukana amahoro mu gice c'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo uko vyifashe naho bigeze. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabahaye ikaze arabashimira cane anagaruka ku ruhara ntangere Ecclesia Katolika hora mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ecclesia Katolika co kimwe n'andi mashirahamwe adaharanira inyungu za leta nibo maso, nibo matwi, nibo bahanuzi b'amareta kuko baba hafi y'abene igihugu intama baba basanzwe barongoye. Uruhara rwabo rero ni ntangere mu gushikiriza ivyumviro vy'abene igihugu be no mu gutahuza abene igihugu ingingo zifatwa n'amareta kugira ngo bazigire gwabo kuko ziba zishimikiye ahanini ku neza y'abene igihugu. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'usanzwe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yamenyesheje abo bashitsi biteka yuko intambwe igeze ko iyo shirahamwe mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko ka Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ishimishije, aho imigwi igwana myinshi iva hanze imaze gushira hasi bigwanisho. Aranamenyesha yuko ahanini ikibazo gisigaye mu gace ka Kivu ahari umugwi M23. Nubwo buduko naho nyene intambwe iraboneka ubu nta ngwano nyinshi zikiberayo, n'uwo mugwi nawe nyene biciye mu biganiro waramaze kumenyesha yuko wemeye gushira hasi ibigwanisho. Ubu iryo shirahamwe rikaba riko rirakurikirana kugira ngo iyo ngingo ishigwe mu ngiro, abene igihugu bico gihugu bashobore kuba mu mahoro n'umutekano bitwararike ibikorwa vy'iterambere. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yateye intege iyo nama nkuru y'abungere ba Ecclesia Katolika b'ivyo bihugu bitatu, arana basaba kugira uruhara rukomeye cane mu kunwanisha abene igihugu be no mu gusanura imitima yakomerekejwe n'abahuye n'inkurikizi
z'izo ntambara. Bagarutse kandi no ku kibazo c'impunzi aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabamenyesheje yuko impunzi nyinshi z'u Burundi zimaze kugaruka mu gihugu cabibarutse, zimaze gutaha, eka n'abandi babandanye bashikiriza ivyifuzo vyabo vyo kugaruka i Burundi. Rero inguvu n'ibikorwa bigiye kubandanya vyogegwa inguvu kugira ngo abene igihugu bose b'i Burundi aho bari bifuza kugaruka mu gihugu cabibarutse bashobore kugaruka nabo babandanye bashigikiriye mu bikorwa vy'iterambere. Amamashini nyabwonko agera ku 36 hamwe n'ibindi bikoresho bitandukanye ibitaro bikenera nibyo byatanzwe n'ibihugu bigize umugwi w'ibihugu bigize umugabane wa Buraya. Bikaba byahawe ibitaro by'akarere k'ubuvuzi ka Rwibaga. Ibyo bikoresho byatanzwe mu gihe ibyo bihugu ari byo Ubutaliyano, Ububirigi, Ubufaransa, Ubudagi hamwe na Suisse byari biramutse bitunganya kuri wa gatatu umunsi wahariwe kwinjira mu twigoro tw'ibihugu bigize umugabane wa Buraya. Muganga Gratien Makebuko arongoye ibyo bitaro akaba yarashimye iyo mfashanyo, ariko akaba yanasabye leta kubaronsa umudugu twari byankenerwa kuri ibyo bitaro hamwe no kubaronsa abakozi ngo kuko abahari ari bake. Ni inkuru ya Gordier gato gato. Uwo munsi waranzwe no kwerekana ibikorwa birangurwa n'amashirahamwe y'ivyo bihugu afasha mu iterambere. Inyuma y'ivyo bikorwa waserukiye uwo mugwi yaciye agendera ibitaro bikuru vy'akarere k'ubuvuzi ka Rwibaga biri muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura. Aho naho abagize uwo mugwi bari bagiye kwirabira uko ibikoresho bitandukanye bafashishije ivyo bitaro biriko birakoreshwa. Umuyobozi w'ivyo bitaro Makebuko Gratien arashima iyo mfashanyo, akavuga ko yatumye ivyo bitaro bitunganiza abagwayi neza kandi mu buryo bunyaruka, ivyatumye n'ubutunzi bw'ibitaro bwisununura. Badufashije ibintu bitari bike, baradufashije kugira informatisation y'ibitaro. Ivyo navyo bigiye bidufasha cyane mu gutunganiriza abagwayi, kuvuga ugiye kuraba imbere y'uko ibitaro bikoresha zijya mashini nyabwonko mu bisata byose bitandukanye, hari agahombo kanini kari kahari. Wasanga nk'akarorero umuntu agataha atarishe musubire kumubona iyo yajanye, mugabo ubuye aho ibitaro bibereye informatize, ubuye umugwayi yaramutse atorotse hirya heje akagaruka canke haciye n'umwaka akagaruka yagiye atarishe, ashitse umubona ko yagiye atarishe nuko ko nta byo kwihenda biba birimo abe nababizi. Umva nkaho bica bituma ubutunzi bw'ibitaro bwisununura. Ikindi naco no mu gukurikirana abagwayi biratworohera, amadosiye yabo biroroshe. Kare hari yazaciye nk'amezi nkangahe gusanga dosiye y'umugwayi. Muganga Gratien Makebuko akavuga kandi ko ivyo bihugu byabafashije mu kubaka ibinogo amazi ava muri ivyo bitaro ashikiramwo, kuko ngo yahora atuma ubuyobozi bw'ivyo bitaro bwama buratata n'abantu baba hafi y'ibitaro kuko ayo mazi yabononera imirima. Naho biruko ivyo bitaro ngo birafise ingorane ijanye na connection ya internet, imodoka yo kuzana imiti hamwe n'ubukene bw'abakozi. Agasaba leta kubaronsa iyo modoka, gushira abaganga bakwiye kuri ivyo bitaro hamwe no gusubiriza abakukurutse hamwe n'abagiye ahandi. Amakuru twabateguriye yabandaniza mu gisata c'uburimyi. Abarimyi ngo bo kwitwararika gukurikirana neza imirima yabo, bagakoresha imbuto nziza, bakanafumbira bisunze ingero zatanzwe no bushakashatsi ngo kugira umwimbo ube mwiza. Iyo mpanuro yatanzwe n'umuyobozi w'uburimyi mu ihinguriro ry'ifumbire FOMI Kasiye Kanyegeri hari kuri wa kane, aho bari bagendeye imirima yo kugwiza imbuto z'umuceri muri zone Rukaramo ya komine Mutimbuzi. Bakaba baragendeye kandi n'amakoperative y'abarimyi b'umuceri yo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Dukurikire Kasiye Kanyegeri atangura tubwira intumbero y'ugo rugendo. Imvo ya mbere FOMI isanzwe ifata mu mugongo leta mu gisata cyo kugwiza imbuto zirobanuye, kugira ngo imbuto zirobanuye zikwiye kandi nziza zikwire zishikire abarimyi borozi. Iyi ntumbero igira kabiri, mwabonye ko hariho igice twakoresheje engrais ya kera n'ikindi gice twakoresheje engrais ya FOMI, kwari kugira twereka abantu cyane cyane amakoperative ari hafi yaho turimira, ndetse kugira ngo babone yuko engrais ya FOMI abavuga yuko itameresha, abavuga yuko ikoresheje utaronka umwimbo uhagije, kwa ahubwo bateza kuba bayikoresha nabi. Ko engrais ya FOMI ikoresheje neza yimbuka hambavu yuko itako kandi kagarukana akanovera mw'isi. Ikindi nkuko mwabonye yuko naho ukoresha iyo engrais ukayikoresha neza, ugakoresha n'imbuto nziza, udakurikiranye umurima wawe ukawubagara, ugwaye ukawupompa, ukeneye amazi ugashira ya mazi, ukawukikirana buri mwanya,
kuko ushobora kugufana. Ivyo vyose rero nivyatumye tuza ngaha kugira ngo abo bose baje kudufata mu mugongo gusoroma umuceri bateko babibonere, bateko barahure n'ubuhinga bokoresha kugira ngo umuceri utoke bakoresheje neza za ngero ubushakashatsi bwashiraho. Izo ngero nuko ukiwubadika ukoresha ibiro 50 vya imbura uvanze n'ibiro 60 vya totahaza ku hegitari, hanyuma ugacuhengera amayinga 3 aheze ugacuza n'ibiro 120 vya totahaza ku hegitari hose, niko navuga ku hegitari ukabagaza ugacuhengera amayinga 6 aheze wahejeje kubadika ugacusubira ukabagaza ibiri 120 vya totahaza. Aho ubigize neza rero benshi usanga izo ngero batazikurikiza neza koko, ari naco gituma benshi bavuga ngo angere ya fomi ntimeresha kumbure bayikojeje nabi cyane, nabo ikoresha neza bagakoresha imbuto zidatomoye, nabo bakoresha imbuto zitomoye, nabo gukurikirana umurima neza uko bitegekanijwe n'amategeko. Abari muri koperative Korebu basanzwe bakoresha iyo fumbire bakaba baciye basaba ihinguriro fomi ko ryo ronsa abarimyi inyigisho zijanye n'ikoreshwa y'izo ngero zibereye z'iyo fumbire ngo kuko hari abatabizi. Kurikire Rodrigue Hatungimana n'umukuru w'iyo koperative. Abavuga yuko idatanga umwimbi ukwiriye mu mirima, twebwe muri koperative y'umuceri babugoma siko tubibona, kuko twayikoresheje mu hegitari sanzwe dukoreramwo ko twe dukora ku hegitari 148, ariko twarafashe hegitari imwe tuyikoreramo mu iyo fumbire ya fomi kugira ngo turabe irerema ko vy'ukuri iyo fumbire ya fomi ifise akamaro mu mirima. Twasanze rero ari fumbire nziza mu gihe ufumbeye ifumbire ikwiye ugakurikiza amategeko batanze y'indimo ugafumbira ku gihe, ni nziza cyane kuko ituma isi igarukana akanovera. Akamenotera fomi nuko bakwiye kwigisha abenegihugu bakamenya ingene bashobora gukoresha iyo fumbire ya fomi, kuko iyo societe ntabwo yigeze ifata umwanya wo gusigurira abenegihugu ngene bashobora gukoresha iyo fomi. Byari byiza bafashe umwanya bakigisha abantu barongoye abandi mu makoperative, abakuru b'indimo bose bakabigisha ngene bashobora gukoresha iyo fumbire ya fomi kugira ngo bose babimenye. Ibi bashoboye kugerageresha muri hectare bose babimenye bashobora kubikoresha ejo canke hirya y'ejo akaba umwimbo mwinshi. Umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze. Ubu mwaka nzokara ndababwiye kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara, abadashaka gukora batuviremwo, twebwe twikorere, twe dushaka gukora. Mugabe ibinebwe turavyasa, bazokwanga kubikora basange nabikoze ko babaye ibinebwe arije muca mubaza sivyo, agira muja kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye ibaze yacumuye je ndara ntaryamye nkora na wundi ariryamiye ibereye mu kabare bagaca bavuga ngo ni neva taca amaze. Nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki? Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'indero. Kuri uyu wa kane kaminuza y'u Burundi yaratanguje umugambi w'imyaka 5 wo gufasha urwego rwa kaminuza y'u Burundi, ukaba uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'Ububirigi. Nkuko bivugwa n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Dasman Irabona, ngo uwo mugambi uje gusahiriza mu bikorwa by'iyo kaminuza, ukaba kandi uzofatira ku ntumbero zitandatu. Akaba yamenyesheje ko wari waratanguye mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze, ariko ngucubuzwa kubandanya n'ikiza ca COVID-19. Kurikire Dasman Irabona n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi. Uno mugambi dutanguje uyu munsi muri kaminuza y'u Burundi ukaba ufashwe mu mugongo w'Ububirigi, na cane cane igisata kijejwe inyigisho n'ubushakashatsi mu za kaminuza. Hanyuma uje kudufasha kugira ngo ushigikire ibikorwa vya kaminuza nk'uko wari uhasanzwe, wari umaze imyaka 5. Ibikorwa vya kaminuza murazi ko ari byinshi, harimo inyigisho, harimo ubushakashatsi, harimo no gufasha igihugu. Hanyuma rero muri ivyo uwo mugambi uzofatira novuga nti ku ntumbero zitandatu. Muri izo ntumbero zitandatu uzobandanya ufata mu mugongo iri shure ry'ubushakashatsi école doctorale, kuko mu bisanzwe umugambi waheruka nawo warafashije cyane kugira ngo urishike ngaha. N'ubu uzobandanya uyifata mu mugongo kugira ngo abana b'igihugu wanashaka nabo duhana imbibe nk'uko mwabibonye babandanye bagira ubushakashatsi, babandanye. Hanyuma uzonafasha no kugira ngo uteze imbere ibijanye novuga kungana kw'ibitsina hamwe n'ibikingira ibidukikije. Ico naho twari dusanzwe tugikora noga nti uzoronka intumbero ikomeye muri uno mugambi, ariko hariho no gutsimbataza intumbero twari twihaye ijanye no gukoresha ubuhinga bwa none, haba mu kwigisha eka n'ibijanye no gutunganiriza novuga abigisha, abanyeshuri hamwe n'abaza batwita. Ivyo rero navyo nyene bizotsimbatazwa muri uno mugambi utanguye uyu munsi. Burya rero uwo mugambi wari watanguye kuja mu ngiro kuva mu kw'icenda ku mwaka uheze, ariko kubera yuko hari ingorane
ingorane za covid ntiwari bwaje mu ngiro neza. Uyu munsi rero niho dushimye kuwushira ku mugaragaro ko utanguye kuja mu ngiro. Rero tukaba twizeye yuko uwo mugambi uzoramira cane kaminuza y'u Burundi mu vyo yari isanzwe ikora, na cane cane ukanafasha kuko mwabonye yuko hariho n'ibindi vyinshi duciye muri uno mugambi dushobora kuronka. Mwabonye yuko hariho n'amafaranga ategekanijwe ku bijanye n'ubushakashatsi, eka hakabaho n'ibindi tubona vyofasha. Twavuze yuko turanafashanya kaminuza Lumiere na y'umwizero Hope d'Afrique kugira ngo dukorere hamwe bikorwa bijanye n'iterambere ry'amakaminuza yacu. Niyo n'imigambi ishobora gufasha kuja hamwe n'uwo mugambi utanguje kugira ngo navuga nti igihugu naco gikaronkere akoyo. Kuri uyu wa kane niho hasozegwa ikorwa ry'ikibazo cyo mu mwaka w'icenda gitanga uburenganzira bwo kubandaniriza mu nyigisho z'inyuma y'ishure shingiro. Mu ntara ya Gitega warahagarariye ico kibazo Marie Sugwanone akavuga ko muri rusangi ikorwa ry'ico kibazo ryagenze neza, naho hari abanyeshuri bashikije na 29 ngo batashoboye kuza kugikora ko ku banyeshuri ibihumbi 7,281 bari bitezwe haje gukora abashika ibihumbi 7,152. Ni inkuru ya Epimake bamboneyeho. Ku munsi ugira gatatu ari nawo wa nyuma wo gukora ico kibazo mu ntara ya Gitega nka hose, kibazo catanguye ku gihe ni ukuvuga isaha 1:30. Kubwuhagarariye ico kibazo ku rwego rw'intara Marie Sugwanone, ku banyeshuri ibihumbi 7,281 bari bitezwe, harimwo abahungu ibihumbi 2,815 hamwe n'abigeme ibihumbi 4,466, abagera ku bihumbi 7,152 bagizwe n'abahungu ibihumbi 2,767 hamwe n'abigeme ibihumbi 4,375 nibo bashoboye gukora ico kibazo. Abatashoboye gukora ku mvo zitandukanye mu ntara yose bakaba bashika 140, barimwo abahungu 47 n'abigeme 93. Muri abo bashoboye gukora kandi hakaba harimwo abagera ku 18 bagendana ubumuga, bakaba bagizwe n'abahungu 9 hamwe n'abigeme 9 nyene. Nayo kubijanye n'ikibazo nyezina amenyesha ko atangorane zibonekeje kiretse umunyeshure umwe wo kuri lycée Notre Dame de la Sagesse de Gitega agendana ubumuga yari yaje gukora ku munsi wa mbere kandi ishuri ryari ryaramwirukanye burundu. Ahamariye kumenyekana akaba atagarutse gukora ibibazo bikurikira. Yindi ngorane yibonekeje kuri uyu munsi wa nyuma niyo kuri centre Bukoro muri commune Nyarusange, aho ku banyeshuri bagera ku 12 impapuro bariko bakorerako ivyandiko bitafashe ku rupapuro rwo munsi. Uyo ahagarariye ikibazo ku rwego rw'intara akaba yabwiye waragihagarariye kuri iyo centre kuvyandika mu cegeranyo kugira ngo muri commission hageze gusubiza amafeye rose bazoce babafotorera. Tubibutse ko kuri uyu munsi wa kane hakozwe ibibazo vya science et technologie na langue 1 igizwe n'igifaransa hamwe n'ikirundi. Igitega Epimake bamboneyeho ku radio Nderagakura. Kuri lycée communale Urbedo y'Imuremera muri commune n'intara ya Ngozi naho ngo hibonekeje ibura ry'impapuro ziriko ibibazo vy'igifaransa n'ikirundi zigera kuri 15, ariko ngo zaciye ziboneka aho zakuwe ku kindi kibanza kiri kuri lycée Don Bosco. Rene Bizimana nk'uko bimenyeshwa n'uhagarariye ico kibazo ku kibanza kiri kw'ishure rya lycée communale Urbain de Muremera Alexis Ndabarushimana, impapuro bari bafise zari zikwiye, ariko rero zikaba zakeshe ku kindi kibanza kiri Imakaba gisanzwe kiri kure y'igisagara ca Ngozi. Bakaba rero baciye barikora kuzari ngaho kugira ngo bazinyarukane aho Imakaba. Nabo bagiye gutangura basanga babura impapuro 15, ariko ngo akaba atangorane vyateye kuko ngo baciye bazitora ku kindi kibanza kiri hafi yaho kiriko kirakorerwa mu ico kibazo, kikaba kiri kw'ishure ryisumbuye rya lycée Don Bosco. Ndetse ngo akaba atangorane vyateye mu gutangura ico kibazo. Wamenya ko kuri ico kibanza kiri kuri lycée communale Urbain de Muremera ariko harakorera abanyeshure 264, hakaba hari hitezwe 266. Bakaba bakoreye mu mashure 5 bacunzwe n'abarezi 12 basanzwe bagihagarikiye. Ingozi Rene Bizimana ku bwa radio Nderagakura.
Mu ntara ya Rumonge nahone ngo ico kibazo cagenze neza nkuko tubimenyeshwa na mugenzi wacu yari karabikurikirana ngo akagorane kibonekeje ngo karakerekeye ubukene bw'impapuro ariko ngo kaba katorewe umuti atangorane habaye. Fabrice. Aha mu ntara ya Rumonge muri rusange ikibazo cagenze neza kuva kigitangura gushika baheze mu bibanza nka vyose ico kibazo carangiye neza nayo tunenge twibonekeje nutujanye n'ikeha y'impapuro z'ibiharuro n'igifaransa ku bibanza bimwe bimwe ariko abejejwe gukurikirana ico kibazo bakaba barabitoreye umuti bafadikanije n'abajejwe indero mu ntara ya Rumonge. Iki kibazo kikaba kirangiye hasivye umunyeshuri umwe yagiciriye hagati uwo nawe akaba ari uwo mu buyobozi bw'indero muri komine ya Buyengero akaba yashoboye gutonda ku munsi wa mbere w'ikibazo nayo yindi minsi ikurikira ntiyigeze aboneka. Tubajije abajejwe gukurikirana ikibazo muri komine Buyengero imvo zatumye uwo munyeshuri adashoboye kurangiza ico kibazo akaba yatwishuye ko nawe nyene atazazi nayo abanyeshuri babiri bari barwaye bariko bakorera mu kibanza kiri ku ishure ryisumbuye rya Rumonge riri ku Rukinga bakaba bashoboye kurangiza ibibazo neza. Mwomenya ko abanyeshuri bangana 4,852 aribo bashoboye kurangiza neza ikibazo ca leta co mu mwaka w'icenda bakaba bariko bagikorera mu bibanza 48. Mu ntara ya Rumonge Fabrice Rugahiye ku bwa radio Nderagakura. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara ya Rumonge Isaac Ndikuriyo akaba yarashimye ingene ikibazo cagenze agashimira n'abagiteguye hamwe n'abagihagarikiye. Nagira mfate kano kanya bwa mbere nkenguruke ko ikibazo muri rusange cagenze neza mu buyobozi bw'indero bw'intara ya Rumonge aho abana 4,852 bashoboye gukora kino kibazo kandi bakakirangiza. Utunenge twagiye turibonekeza nuko hariho amasantre amwe impapuro zitakwiye mugabo twaragerageje kuraba ku yandi masantre ayegereye turazitoraho turaheza turazibaha ikibazo kiramukibona kubandanya ukuri kwamye. Utundi tunenge twibonekeje nuko hariho abana babiri bagwaye kuri centre ya Rukinga mugabo Imana yafashije abo bana bashoboye nabone kurangiza ikibazo. Turakenguruka rero tukengurukira ubushikirangaje bwagitunganije twongera dukengurukira n'abaje guhagararira kino kibazo mu ntara yacu ya Rumonge ukuntu bakoze batiziganya kugira ngo ikibazo kigende neza. Kwisaha imwe buri minota 13 amakuru twari twabateguriye kuri radio Nderagakura hagarukiye ndakengurukiye mwebwe mwese wanduteze yompi nkakengurukira Charles Bigirimana ari muhanga bw'ivyuma kuri micro ya David Irakoze mugira umunsi mwiza.